wa gatatu itariki 20 Gitugutu 1993 President Ndadaye ahejeje gufata kayi muhiriwe yaciye yerekeza mu nama shikiranganje. Ico gihe abakozi bamwe baho yaba bari batanguye kumva ubwoba, bari bumvanya abajeje umutekano wa President amakuru yasa n'ibihuha ariko adahumuriza, yavuga ko ashobora kubitembagazwa ry'intwaro muri iryo joro. Isaha 6 President Ndadaye yaratashe muhiriwe mu karuhuko gato. Kuko abamubonye babivuga ntabwo banabuke bwaboneka mu maso hiwe. Kumbo yari yavyumvise ariko abifata nk'ibihuha narijya bitobara ubwa mbere bibaye. Isaha 8 Ndadaye yavuye afata inzira imusubiza guheraheza inama yari yatanguje. Isaha idahurizwa ko y'ijoro President Ndadaye yavuye ataha aboneka nk'urusha, yakirwa n'umugore wiwe n'abana biwe batatu. Ico gihe ntiyashotse aryama, narijya yari yabwiwe bishobora kuba muri iryo joro abana bo bahapfuye basinzira. Amaze kuburirwa n'umushikiranganje w'amakuru Jean-Marie Ngendahayo kuvyashobora kuba biriko birategura, President yasabye gutuma ko umushikiranganje wo kwivuna abansi Lieutenant Colonel Charles Ntakije. Bivuga ko imbere yaho gato Chef d'Etat-Major w'abajandarume Lieutenant Colonel Epitas Bayagana kandi yari yahaye inkuru uwari umuhanuzi wa President hamwe n'umushikiranganje yahawe byo gufatana mu nda Maître Antoine Ntamobwa nawe yihutiye kubibwira Lieutenant Colonel Ntakije. Lieutenant Colonel Ntakije ntiyigeze atanga iyo nkuru nk'uko twabivuze. Umushikiranganje Jean-Marie Ngendahayo niwe yashoboye kwegera umukuru w'igihugu naho nyene bigoranye gato, amubwira amaso mu yandi ivyo ariko biraba inyuma y'umugongo wiwe. Lieutenant Colonel Ntakije amaze gutumwako yarahumurije cyane umukuru w'igihugu, yaranavuze amakuru yemeza ko isaha 8 z'ijoro ariho vyari vyateguye gukorwa. Kubijanye n'ikibazo ca Lieutenant Colonel Sylvestre Ningaba, Lieutenant Colonel Ntakije yishuye umukuru w'igihugu ko acungiwe neza mu ibohero rya Rumonge. Ibohero ryari nko ku birometero 100 uvuye Bujumbura. Biravugwa ko umushikiranganje Jean-Marie Ngendahayo yoba yarasabye ko hotangwa itegeko ryo kwimura Lieutenant Colonel Ningaba agakurwa muri iryo bohero, ariko Lieutenant Colonel Ntakije aravyanga, asigura ko amategeko atemera kwimura imbohe ayo masaha. Itariki 3 Mukakaro 1993 Lieutenant Colonel Sylvestre Ningaba yari yagerageje gutembagaza intwaro ya Buyoya iminsi 7 gusa imbere yuko Ndadaye arahira. Ico gihe yashaka kuburizamwo uwo muhango wo kurahiza Ndadaye. Uyu kandi yahoze ari chef de cabinet wa President Buyoya. Igihe rero yahitamo kuja mu gitanda, President Ndadaye ashobora kuba yagiye kuryama atangorane n'imwe afise mu mutwe kiretse porogaramu ziwe zo ku munsi ukurikira. Ivyo bikaba byavuye kuko bamubwiye neza ko vyose biri mu minwe y'ababijejwe, ariko ntivyakunze ko aryama kuko amasaha hafi 2 nyuma yaho gato isaha 8 z'ijoro byavuye bimera kuriya nyene yari yabibwiwe. Aho niho havuga urusasu rwa mbere. Ivyo yari yijejwe ntivyavuye bija mu ngiro.